nje namubwiye inshiro zibiri nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye. Okay, iyi ni Burundi News TV, wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu, turasubiye kubamwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye rya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo ry'11 mu kakaro umwaka wa 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane avugwa rya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuza gufatira kuyavugwa muri politiki, turaza no kushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ndagusabe kumanuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ishirahamwe Focode riramutswa Pacifique nini nahazwe rirahejeje kurungikira ikete rikomeye cyane karinateye ubwoba umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biri mu iryo kete birateye ubwobeka, birashobora gukurura karambara ingaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nibiki vyuraza kuvyumviriza mwidonido ry'aya makuru yacu. Biruko mu nyuma zuko hari inkuru ihejeje gushika iri kwiravugwa kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Aregiyome Bunyoni. Iyo nkuru ijanye n'ivyitoroka ryiwe, ni bande bo bari inyuma y'uwo mugambi. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gutangaza amajambo akomeye cyane. Ayo majambo kandi muraza kuyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD gushika ubu ibintu vyahejeje kuyangara. Koloneli Senateri Reverien Ndikuri ariko aravugwa ko ibikomeye byo bifise aho bihurira n'itoroka rya Bunyoni n'ivy'urupfu rwiwe biriko bivugwa. Ivyo ngivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko isanamu y'uwahora arongoye igihugu cacu c'u Burundi Perezida Domitien Ndayizeye idasanzwe iri kwirakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro gushika ubu yatanguye gutera bamwe ubwoba. Ni mu nyuma zuko mu minsi iheze hagaragaye iyindi sanamu, ni mu nyuma zuko uyu nguyu atariko arasiba kuvugwa ko amakuru ajanye n'amasanamu yiwe ariko arakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro. Iyo sanamu ihejeje gushikira avuga iki? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Gushika ubu biriko biravugwa mu mabohero navyo birateye ubwoba. Mwibohero rya Cibitoke hari kuvugwa amakuru ateye ubwoba, yo nayahe nayo uraza kuyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Hari icegeranyo cahejeje gusohoka kandi ciraba Burundi. Ico kegeranyo cakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kiravuga iki ku Burundi? Ese imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ntiyo bigiye gusubira gutosekara? Hari ivyatangajwe na bamwe mu bategetsi navyo uraza kuvyumviriza idonido. Biruko mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho ibintu bibandanya kuyangara. Hari amakuru akomeye cyane nayo nyene ahejeje kudushikira muri aka kanya, nayo turaza kuyagushitsa ko. We wicu usabwa no kumanuka munsi y'video ukaraba handitse ijambo sabone ugafyondako, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'akana. Eka nsubire ndabahe kaze inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Amakuru yacu nkuko twebabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, eka tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu amakuru akomeye cyane ajanye n'ibiriko bivugwa ku munyororo General Aregiyome Bunyoni. Yoba yatorotse nkuko biriko bivugwa canke se yanapfuye nkuko navyo biriko biravugwa? Nibiki biri mwikete Focode iramutswa Pacifique nini nahazwe yahejeje kurungikira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo yose turaza kuyagushitsako. Eka imbere yuko tuyabashitsako idonido tubashitse ko yavugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Gushika ubu mu gisata c'ubutunzi
hari amakuru akomeye cyane y'umusore yafashwe ariko aradandaza igitoro mu kinyegero. Mu gusozera urubanza uhagarariye umushikirizamanza yamusabiye igihano cyo gupfungwa imyaka 3 n'ihadabu y'imiliyoni 3 mu mafaranga y'amarundi. Samweli Komeza Usenga wewe yarasavye ikigongwe ngo arekurwe. Hama sentare imaze kuja mu mwiherero abacamanza bari bafashe ba sentare nkuru ya Ruyigi ubuseruko bw'Uburundi baciye bamucira gupfungwa amezi 3 n'ihadabu y'ibihumbi 100. Iritiro ya essence mu Burundi gurwa amafaranga y'amarundi ibihumbi 3250 mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Mugabo mu ntara zindi hararenga ko dufaranga duke bivanye n'ikirere gitandukanye. Aho hantu na Bujumbura wewe yaremeye icaha co kudandaza iritiro ku mafaranga ibihumbi 15. Na makuru akomeye cyane adushikira biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane avugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abantu bashika 178 kuri ubu barapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Ako gashungo ntikarenze imetero 8 kuri 4. Abenshi muri abo bapfungwa bagirizwa ivyaha bito nk'ubusuma bwo mu mirima no mu mazu. Abaharanira agateka kazi na muntu barababazwa n'uburyo abo bantu bapfunzwemwo. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu aho Fokode yandikiye perezida Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye musaba ikintu gikomeye cyane ibijanye no gutanguza amatohoza kwinyuruzwa rya Elia Ngomirakiza mu gihe imyaka 2 yarayirumanye. Umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi Elia Ngomirakiza anyurujwe. Fokode irasaba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugurura amatohoza kuri ico cyaha gikomeye cyane. Fokode yibukije umukuru w'igihugu ko ivyashikiye Ngomirakiza bisanzwe bizwi n'inzego zose kubera zamenyeshejwe. Elia kinyuruzwa vyarakwiragiye hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, amaradiyo n'ibimenyesha makuru vyo mu Burundi no mu makungu vyarakoze cyane kuri iyo nkuru. Umugambwe CNL warasohoye itangazo wongera urarondera inzego zitandukanye za leta, igipolisi, igisirikare n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu. Ariko muri iyo myaka 2 nta mutegetsi n'umwe aragira ico avuze kuri Elia Ngomirakiza. Umunsi anyuruzwa hari kwigenekerezo ry'icenda mu Kakaro mwaka wa 2021. Elia Ngomirakiza yari yiriwe Muramvya pakiza ibeni y'amatafari yagira shore muri zone Kanyosha hafi saa 10 z'umuhingamo. Ya beni yari kwiregereza kuri Shanike mwibarabara rya Bujumbura Gatumba. Muri iyo beni Elia Ngomirakiza yari kumwe n'umushoferi n'abandi 2. Niho hazi pikipiki hagarara imbere y'ibeni nayo nyene icira hagarara. Ako kanya baca bashaka ipikapu y'igisirikare ifise imparata ya A031 yarimwe abasoda hamwe n'umwe mu bajejwe intwaro muri zone Maramvya. Iyo modoka yari isanzwe yunguruza Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yararongoye batayo y'221 yakorera mu rukoko. Ico gihe abasirikari bategetse Elia Ngomirakiza kuva mu ibeni bamwinjiza ya pikapu yabo baramujana. Kuva ubwo Elia Ngomirakiza ntarigera subira kuboneka. Fokode mwiryo kete iramenyesha umukuru w'igihugu ko atawundi muntu n'umwe asigaye yotuma amatohoza ashoboka keretse Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Uwo mwaka wa 2021 igisirikare canyuruje benshi kandi caranse kuvuga iyo cabashize. Umushikirizamanza mukuru Sylvestre Nyandwi mu minsi yakurikiye inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza yatangaje ko benshi mu bavugwa ko banyurujwe babitavye imihari y'abarwanya ariko bakagenda badasezeye imiryango. Ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu naryo ryaramenyeshejwe inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza ariko ntigigeze rimwandika muri raporo n'imwe.
nk'uko bitangazwa na Pacifique Nininahazwe ngo nimba koko nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yipfuza ubutungane nk'uko akunda kubivuga, iki ni igipimo kitabesha kizerekanaho ahagaze kuri aya mabakorwa n'inzego ajejwe. Iryo kete urashobora kurisanga ku rubuga rwa Pacifique Nininahazwe. Biruko mu nyuma zuko isanamu iri kwirakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ya Perezida Domitien Ndayizeye mugaragaza nk'udasanzwe. Iyo sanamu muriko murabona iravuga vyinshi, aho yari yishikiye kunamira intatemwa ya Perezida Petero Buyoya i Bamako muri Mali. Burya abagabo nka Perezida Ndayizeye n'itunga rikomeye, baragaragara nk'itunga rihambaye cane ku gihugu. Ico yakoze kiributsa abarundi bose ikintu gihambaye, ivyiyumviro vy'abarundi naho vyotandukana gute ntidukwiriye kwibagirana rimwe ko twese turi abana b'u Burundi. Ni isanamu ikomeye cane y'uwahora ari perezida w'igihugu cacu c'u Burundi Domitien Ndayizeye ari kunamira intatemwa ya Perezida Petero Buyoya iri muri Mali i Bamako. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane aturuka mu ibohero rya Ngozi ari uko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni yoba yahejeje gutorotswa ibohero. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru yatanguye gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro avuga ko yoba yahejeje kugandagurwa. Bamwe ngo bakumva ko iryo ryoba ari irementanya ryagizwe nabo mu butegetsi kugira babone uko General Guillaume Bunyoni acagandagurwa. Bikavugwa yuko yagandaguwe agerageza gutoroka. Ni mu nyuma z'uko hari abapfungiwe mu ibohero rya Ngozi bavuga ko kuva ku munsi w'ejo batariko baramuciryera General Guillaume Bunyoni yoba ari hehe, se koko yoba yatorotse nk'uko biriko biravugwa, canke se yoba yagandaguwe canke aragira agandagurwe. Ivyo biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ariko aravuga ku nama ziriko zigirwa n'abakomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bivugwa yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari we yoba ari inyuma y'uwo mugambi wo kugira General Bunyoni acagandagurwa. Bavuga yuko yoba yatorotse, barabishingira ko Prime Niyongabo bivugwa ko yoba yagambanya gaca ashaka kumutorokesha, na cane cane ko yoba zivyo mugambi wo kugira agandagurwe General Guillaume Bunyoni aragandagurwa kuzihemvo. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo we warafatira kuki atunganya uwo mugambi. Ibiri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nibiki? Biruko mu nyuma z'uko abo mu mugambwe wa CNL nabo kuri ubu bivugwa ko bariko baragirirwa abakomeye cane, ngo ni mu mugambi ufiswe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wo gusambura uwo mugambwe. Agatorwa sa yatangaje byinshi, muraza kumviriza mu biganiro vyacu biza. Nimukurikire ayo majambo, turaza kugaruka tubashitsa ko andi makuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimuyumvirize. Umuvukanyi wanyu Agatogwasa ndiye namubwiye inshuro zibiri, nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye, nimba ivyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira, nuze mu mugambwe CNDD-FDD canke ubu umugenzi w'umugambwe. Muramubaza aha rero mu nkundire nyakubahwa mwasaba iki mugambwe uri ku butegetsi ndabitumire, kuko babarungitse nk'umwizigirwa. Mugende mumbwirire umunyamabanga mukuru w'umugambwe wanyu niyo bashaka gukora politiki umugambi si gwasa. Ababwiye indome zitanu zonyene, wowe umugambi naza n'imigambi ashikiriza abarundi, hanyuma abarundi nibumva ibanyuze bamuyoboke, itabanyuze naho abareke, kuko Burundi turi mu migambwe myinshi. Eka dukengurukira abamenyesha makuru bose bagize uruhara mu gutunganya ibi biganiro. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora nabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.